usomye Zaburi y'124 umurongo wa mbere, ushobora kuba warahagurukiwe n'ingwara, ushobora kuba warahagurukiwe n'ubukene, ushobora kuba warahagurukiwe n'ivyo mu muryango. Birashoboka iyo buhora hatari we yari mu ruhande rwacu, aho ivyo vyose ndiko ndadondagura vyaduhagurukira, biba vyaratuyongobeje bikatumira miyonzwa. Uyu munsi simba ndiho, wewe uyu munsi ntuburiho. Hariho kubaho utariho, hariho kubaho mugabo impwemu yawe yarapfuye kera, ariko jewe ndumva ko ndiho ndi muzima mu buryo bw'impwemu. Icoma nawe ukaba muzima mu buryo bw'impwemu, nitubeho tutariho. Hariho iyindi myaka myinshi nabayeho nkasanga ndangije umwaka narapfuye mu buryo bw'impwemu, umengo ndi giporoporo, umengo siho ndi. Mama ndi mu myitwarariko yibi na biriya, ndi mu myitwarariko nzorya iki, ndi mu myitwarariko nzokwambara iki. Ubuntu twagiriwe tukarindwa, imibiri yacu ikarindwa. Abandi barahambwe, bahambanwa ubwiza, bahambanwa ibiguvu, bahambanwa amahera. Rero yatabo uhoraho yabaye mu ruhande rwacu, ivyo bintu byose biba byaratumize miyonzwa. Nituba tugihari, haracyariho ivyizigiro ko ntapfuye, kutapfuye na wewe. Hariho ivyizigiro mu munsi umwe gusa yuko ubushobozi bwa mpwemu yera bushobora gukorera muri jewe, bushobora gukorera muri uriya muntu ahari hose, hariya mw'isoko, ahari hose ku manza, hariya abaduze ruguru, abagumye mu mazu yabo. Hariho ivyizigiro yuko ubushobozi bubamanukira, bakumva impwemu yabo ibaye nzima, bakumva baranezererewe uhoraho, bakumva ishimwe riratanguye kududubiza, n'amahoro yaduhaye, n'intsinzi yaduhaye kuri vya bindi vyagira bituneshe. N'akaga waragwaye urakira, nanje narakize. Twarariye iyo udafungura n'ubu hari uno munsi uba warapfuye. Birahagije kugira ngo dushime Imana. Haleluya. Bisigura ngo kutaba dufise impuzu nyinshi nivyo tubuza gushima Imana. Hari impamvu ako narangije umwaka vize ishimwe ridashitse, karabaye sinzosubira. Ubu naramuhinyuye Satani, aradusamaza, agasamaza abantu kugira ngo ntibagire ishimwe rishitse. Erega ushimye niwe yongegwa. Erega tugize ishimwe rishitse mu kwa 12, mu kwa mbere twinjiramwo ya n'ibiguvu n'amahoro n'umunezero, tuguwe neza. No kwa kabiri n'amezi abandanya tukamererwa neza. Ariko iyo tudafise ishimwe rishitse, urumva nyene ntidushima, nkaho umengo ntacyo twakorewe. Satani aragahera n'abakozi biwe baragahera mu izina rya Yesu. Baduteza gusamara, baduteza itiro. Uwahora avyuka ntabakivyuka, uwahora asenga ntabagisenga, uwahora asoma ijambo ugasanga ari yeheye, yavyutse yagiye atani ijambo. Biragahera mu izina rya Yesu.